mugira mukurikira ikiganiro twuzuzanye. Twuzuzanye ni ikiganiro mutegurirwa n'umuryango w'abuzurizamana mukagishikirizwa na Radio Maria Burundi. Ndabaramukije bakunzi b'Imana, bakunzi ba Radio Maria Burundi, ijwi ry'Imana iwacu, ijwi ry'Imana iwanyu. Ndabaye kandi nikaze mu kiganiro maze imisi tubamenyesha, ikiganiro dukura mu muryango w'abuzurizamana. Tukaba duhaye ikaze nyene icwero Musenyeri Simoni Ntamwana, umwungere mukuru w'inararibonye muri diocese nkuru ya Gitega. Turabaramukije nyene icwero umwungere. Turagize mwiriwe bavukanye mwese ba Radio Maria Burundi. Umutumire wundi ni Mama Goderiva Miburo. Ndabaramukije namwe. Ndabaramukije cyane, ni Mama Goderiva Miburo mu muryango w'abuzurizamana, ndi mfura kandi nkabashinzwe ishami ry'ababikira batumwa babikira Marina Bwuzure, ni ishami rimwe rigizwe n'abihebeye Imana iruhande y'ayandi mashami y'abasaseredoti buzurizamana hamwe n'irindi shami ry'abarayike. Abantu batumire mwumvise nibo rero bagiye kuremesha kino kiganiro ca mbere kitwinjiza mu rukurikirane rw'ibiganiro vyinshi baduteguriye kugira ngo batuyagire kuvyerekeye ugusubiza hamwe no kurekuriranira. Ikiganiro kigiye kuba kiremeshejwe na jewe Sirius Ndayizeruka ku bwa Radio Maria Burundi. Nanje ndabahe mwiriwe, nongere kandi ndabahe ikaze. Ikiganiro twuzuzanye kirabandanya. Mama mukuru, tugira Imana namwe musanzwe muri umurundi kazi kandi mwabonye aho Burundi bwaciye, ivyo bwaciyemwo, amagume bwabonye naho bugeze ubu. Muragira muti burya kurekuranira mu Burundi biracashoboka canke vyoshoboka? Emwe ukurekuranira mu Burundi birashoboka, ariko novuga yuko bishoboka umwe wese ahereye ku kwemera Imana, ukwemera kwiwe, kuko Imana ariyo y'ukuri, kw'Imana rero ariyo y'ukuri, ariyo yaturemye itwiremera, mbere nka Augustino Mweranda, umutima wacu utazokwigera uruhuka utaruhukiye muri iyo Mana nyene. Uko kwemera rero niko kunjana nkemera mugenzanje we gashusho k'Imana. Ariko kandi nashaka kuvuga yuko uko kurekuriranira ngaha mu Burundi bwacu ari umuti urura, kuko ibyo twaciyemwo vyadusigiye mu mutima no mu buzima bwacu ibikomere. Hariho mbere abaciye baba bandi bantu barabura ubuzima, baraheza uko bagenda barabubura, baca batwara ikibi mu mutima, kuko uwugowe nk'uko abarundi babivuga agira nabi. Nuko novuga yuko ukurekuriranira, muribuka ko n'abatumwa vyabagoye gutegera, aho Yezu ababwiriye ati nk'uko tubisanga mu nkuru nziza ya Luka kigabane ca 17:3 gushika kuri 6, ababwira ati uwo muvukana niyacumura umuhanure, niyigaya umugirire ikigongwe, niyagucumura akagashika indwi ku munsi, agashika indwi akakugarukirako avuga ati ndigaye, uramugirira ikigongwe. Yemwe abatumwa bahavuye babwira umukama bati twongerereze ukwemera. Umukama arababwira ati iyo muba mufise ukwemera kungana n'agatete ka sinapi, mwobariye umukere muti irandure uze kwitera mu kiyaga, woca ubagamburukira. Ukwemera rero, ukwemera Imana kuratuma turengana ibyo byose
vyatubabaje. Ivyo byose bituma ubuzima bwacu bubukundi, tugaheza rero tukemera ko uwo muvukanyi wanje aje kunsaba ikigongwe ari umuvukanyi. Kandi cyane cyane nk'uko nagiye ndabivuga muri za ntambwe, birasaba uko kuri ukwibuka yuko iyo hagize ico mupfa na mwene wanyu, nuko hari n'ibindi bintu vyiza mwasangiye, kandi uko mubandanya mufatana urugendo niho usanga haje mwikina kiriya. Noneho ati ugusangira kabisi nagahiye. Mbonye ibihe tugezemwo, nukuri twamura ibyavuye mu vyababaje Burundi, ariko ndabona yuko uko kwemera nk'uko abarongoye ekleziya baguma babidutumiriramwo, kandi noneho babikuye no mu nkuru nziza ko uko kurekurira mugenzawe ari bwo buzima. Ndibaza yuko tuzotera intambwe, kandi ndabona ko tumaze gushika ku bitari bike, aho jewe nakiriye umuntu haraciye imyaka ishika 10 ambwira ati jewe burya narisha abantu, ariko kandi naho nabishe nta burenganzira nari ndabifitiye, nihora kuko nanje bamariye abanje. None ekleziya mawe wanje niyizonkiza, niyo izonsubiza iryo teka nikuye mu kwaka ubuzima abandi. Jewe numvise ko uwo muntu n'ukuri afise ukwemera, kandi na jewe yahavuye anyigishije, kuko kugira ico kintu agishikeko yarinyegeza inyuma y'abandi bantu, agatanga udufaranga tw'imfuvyi zasigaye muri uwo muryango, ata muntu abiciye nikanda. Araheza rero uwo mutima ariko yaragira igisabisho minsi yose kugira umukama amufashe gushikira uwo muntu. Jewe uwo muntu yandemye gushasha, yarampaye umwizero yuko uko kurekuriranira no gusubiza hamwe gushoboka. Hariho n'abandi ugagenda barerekana uwo mutima wo kurekuriranira no gusubiza hamwe, basigaye ari imfuvyi, abapfakazi, bararira utwana bonyene. Usigaye nkumbura ntabwo yatawe n'umushinga ntahe wiwe, akaza kwironderera abandi bantu, kuko nkumbure batari basangiye ubwoko, canke mbere naho babusangiye, ugasanga umwe muri bo, cyane cyane nkunda kubibonana abapfasoni, ararondeye uwo mushinga nahe kugira ngo basubire bunge bwa bumwe bungu bwa mbere. Birashoboka rero, nitwihebure, ariko tuguma dusaba umukama atwongerereza ukwemera. Egome, murakenuye cyane mama. Muti koko birashoboka yuko abarundi bashobora gusubiza hamwe bakongera kandi bakarekuriranira. Reka iyo ntahe muduhaye duce ko gatoyi kwa nyine cyubahiro Musenyeri. Namwebwe muri umurundi, mbere mwararongoye diocese nkuru ya Gitega igihe kitari gito, nandi mabanga mwenshi mara yaranguye. Kugira mugire ikiyumviro cyuko abarundi boshobora gusubiza hamwe bakarekuriranira, namwebwe ntihabuze ikintu cyo carabakozeko mu byabaye mu Burundi. Mwo dusangiza mu kanya gatoya. Nukuri ubuzima bwanje bwaraciye mu mageragezwa atari make, mugabo nyine kuko navyibonye ko kandi nkabijana imbere y'umukama muri uko kwemera ndamufise ko, niho nabonye ko atayindi nzira yo gusubira kubaka buno Burundi, yo gusubira kubaka umuntu inyuma y'igicumuro ciwe, atari ukumurekurira nk'uko nanje nshobora kuba mushasha nkava mu gicumuro nagiriye mugenzanje kuko andekuriye. Niho mu buzima bwanje narondera icyo noshobora gukorera abavukanyi banje, abarundi n'abarundi kazi. Icambere cyagiye kirampotora yarayo magorwa, mugabo kugira ngo nshobore kwiyumva, nshobore kuyarengera, nuko nifatiye ingingo yo kurekurira uwo wese yoba yarayansutsemwo mu buzima bwanje. Si rimwe si kabiri mwe nabo bantu duhura, mbere maze
kuja no muri iri banga ry'ubwungere naravyiboneye kabiri gatatu, ndabibona ndumva ingene abantu bampigira, gushika naho mbere bamwe bafatwa. Mugabo abo bose nashoboye kumenya, abo bose nashoboye kumva bagira bati urya twohura no mwica, abo nyene nibo jewe nashatse kurikuriranira kugira ngo nitwahura twubake bwa Burundi bushasha, nitwahura dushobore guhuza amaboko kugira ngo dusangire iciza tuzoba tugezeko, kuko niho honyene dushobora kuronka kazoza. Ico rero nifuza yuko abariko baratwumviriza bomenya yuko canshikiye si rimwe si kabiri eka, kuko abanje muhira bagiye barapfa ibihetangabo vyinshi 4 canke 5, mugabo menye ababigize nta kindi nasavye Imana atari umutima uri mu rukundo woshobora kuza kubabwira ko batogira ubwoba bw'uko tutoba tukirabana, tutoba tukivugana, ahubwo ko bokwakira ikigongwe numva muri jewe nashaka kubashikiriza. N'ubu rero nibwira ko iyo nzira si jewe jenyine noyifata, saba maze kubibwira, tumaze kubizirikanira hamwe, nobisaba zina Murundi kazi. Kandi ibi ndiko ndavuga ntibiraba gusa ivyo bihe bibi binini by'abarundi, nibwira yuko ari ivy'imisi yose, kuko imisi yose ndashobora gucumura kuri mugenzanje, arashobora kuncumurako, ariko tworamuka tugumye umwe mu gicumuro yagiriwe uwundi nawe mu gicumuro yakoze, twoba turiko turica ca gihugu. Ari naco ntinya ko bwa bworo butuzingiye bwatumye ahatari hato nuko tutashoboye guhuza amaboko mu butungane, mu kuri, mu rukundo, kugira ngo ikiza kivuye kuri jewe kize n'iwawe, ikiza kivuye iwawe kize n'iwanje, gutyo dushobore rero gukuzanya, dushobore kugwaniriza hamwe ico kibi cyose co dutuma tudashobora gusangira. Murakoze cyane. Dusubire kwa mama mukuru. Mbega mu gusubiza hamwe no kurekuriranira ni hagati y'abantu babiri, dufatire ngaho nyene uwacumuwe ko n'uwacumuye, ninde mubona yotera intambwe ubwa mbere yo kugena muri uko kurekuriranira? Ego cyane, murakoze. Muri izo ntambwe zibiri, burya nk'uko tubizi, uwacumuye burya afise ubwoba burebure, uwacumuwe ko arafise inguvu niwe yogenda atera intambwe ya mbere kugira ngo ashobore kubahura wa wundi yamukorera ikibi. Ariko kandi murazi ko atari ko bikunda kuba, kenshi dukunda kuvuga ngo niwe yantanguye, niwe yangiriye nabi, ataje ngo apfukame imbere yanje sinzopfa ndamugiriye ikigongwe. Urumva rero nico namye ntangarira kuri uwo muvyeyi wacu yadutanguje muri uwo muryango w'abuzuriza-mana. Naratangaye. Akarorero kamwe nobaha n'akarorero k'igihe bari baje kumwica, hari 1995, hari mu kwezi kwa kabiri kwa gatatu. Hanyuma abo baje kumwica twarababonye, yarabamenye, Imana irakinga. Hanyuma yarahejeje yandika ikete, yandikira abo bantu agira ati ndabagiriye ikigongwe. Ararindungikana. Kubera ico gihe byaba, nagiye imbere y'abo bantu mbona ko bafise ibigwanisho, mbere Imana iramfasha ndashobora kubasubiza inyuma. Hanyuma ngira none irikete ndaritware, kandi mbona yuko abo bantu bashatse kumugirira nabi. Nivyo byambereyemwo imbarutso yo kubona nti yemwe, kubona umuntu yaraje kukwica ukamugirira ikigongwe, kandi babonye batamwishe bakica umuryango wiwe wose bakawuheza, bakaguma babandanya bamurondera. Mugabo nkaguma ndamwumva n'iryo jambo ukurekuriranira, bagirira ikigongwe, akarondera n'uburyo
bwo kubegera, mbere gushika naho abashatse kubimugirira bamwe bamwe bahevye bakaza kumusaba ikigongwe. Abo rero uko bari babiri niko akunda no kubitubwira, ati burya uwagiriwe nabi iyo ntambwe y'ukurekuriranira igeze arababara cane. Ati burya kandi uwagize nabi iyo ntambwe yo kuja kurekuriranira no gusubiza hamwe nawe nyene arababara cane. Akongera ko ati ukurekuriranira no gusubiza hamwe n'umuturura urusha umubirizi kurura. Atariko uwo muti iyo wawuvuguse neza uraheza ukaryoha. Urumva rero abo babiri uwuronsi ingabirano ya mutima mweranda si uwo yagiriwe nabi yogenda ubwa mbere, ariko navuze ko byose tubihabwa n'ingabirano y'Imana. Iyo ngabirano y'Imana yagabiye uwo mwungere si ukubivuga gusa, twabonye abishize mu ngiro biraturengera, turaheza natwe dushaka guca mu nzira yaciyemwo kugira dufashe Kristu uwo yaje atuzuriza n'Imana. Abamututse bose atigeze abacira rubi ngo abwire se wiwe Mana Data ati bahonye, yagize ati barekurire ntibazi ico bakora. Ukurekuriranira rero nugusubiza hamwe guhera ku kuja gusaba ikigongwe. Ego urashobora kuja no gusaba ikigongwe ukakibura, kuguma mu gukoma icoto, mu gusaba Imana, mu gisabisho kugira uronkemwe na gatoyi koguha inguvu. Noneho utarekuriye mugenzawe nta mahoro uronka, nta nico ushobora gukora, nta n'iteka ugira. Ni vyiza rero kwizo mpande zose zegera umukama zikaja mu gisabisho, dufashijwe na mutima akatwubahura, twaba twagiriwe nabi canke twagize nabi, tugatumbera uwo dusangiye ico gikorwa cyo kutuduza ku Mana. Murakoze cyane. Nyene cubahiro mwongere muri kino kiganiro rero twuzuzanye mushaka yuko abazokurikira kino kiganiro mubashikirize ijambo ry'umwizero, mbere ribahe n'akayabagu ko kuzoguma bakurikira kino kiganiro, kuko nkuko mubitubwiye bazohomvira byinshi. Erega bavukanye mu mazakanya mutwumviriza, nimumenye yuko kuva umunsi dutsindwa na shetani tugahimukira Imana, kandi bigaca vyibonekeza ko twahimukiraniye twebwe abantu, kuva ico gihe nta yindi nzira dufise, nta yindi nyishu ishobora kutuzanira amahoro atari ukurekuriranira. Imana yabigize, yaraturekuriye iciye ku mwana wayo, niwe yadusubije iteka ry'uko abana b'Imana, niwe kandi yanadusubije iteka ry'ubuvukanyi. Simba ndiko ndabaganiriza iyo atabampa ngo mubavukanyi banje, nima muriko muranyumviriza iyo Imana itabategura ngo mumbone mu muvukanyi. Ari naho rero nibwira ko muri iki kiganiro twoheza tugakundira Imana, tugaheza tukaja muri iyo nzira
y'ukurekurirana no gusubiza hamwe ekleziya igendera duherekezamwo, tugashobora rero kugira icyo tumariraniye haba mu gihugu haba mu muryango wa ekleziya nyene, kuko hombi hakeneye abarekuriraniye, hakeneye abasubizanye urukundo kugira ngo hagume hari bwa bumwe buvyara ubunywanyi bukomeza ubuvukanyi. Gutyo rero imigenderanire, ugufashanya, ugusangira ibyiza Imana yaturemanye dushobore kubirangura atakoba atagutinya. Imana irabagira imbere, natwe tuzoza turabaganiriza, muze mutwakirire irivuye ku mutima, ntimuze murabe vyanse bikunze ubwenge buhanitse bwoba burimwo. Nibwira ko muri benshi n'ubwo bwenge atabwo muzobona, mugabo ico nzico nuko uwumaze kumva gahimbare kukurekurira mugenzi we canke kugusaba ikigongwe mugenzi we, uwo muntu abaharashe, abakoresha ubwenge buruta ubundi, kuko ubwenge buzana urukundo, ubwenge butuma babiri basubira kwicarana bakumva yuko banezeranye, nta buza buruta ubwo. Ari nabwo nipfuriza iki gihugu cacu, isi nzima. Nuko rero bakunzi ba Radio Maria Burundi, ijwi ry'Imana iwacu, ijwi ry'Imana iwanyu, ikiganiro twuzuzanye cuno musi kigarukiye ngaha. Murumvise abatumire bacu kuvyo batuyagiyeko, mbere bibaye akanyota ko kuzokurikira n'ibindi biganiro bizoza mu nyuma. Ne dukengurukire cyane nyene cubero Musenyeri Simoni Ntamwana, numwongere mukuru w'inararibonye muri diocese nkuru ya Gitega. Murakoze kwijambo ry'umwizero n'intangamara mu kiganiro. Nimukorerwe kandi Imana iduhezagire. Dukengurukire cyane kandi na mama Godirieve Miburo, akaba rero nababwiye yuko arongoye umuryango, arongoye ishami rimwe mu muryango w'abuzurizamana. Reka tubakengurukire namwe, mbere kandi tongere tubahe ikaze no mu bindi biganiro bizokurikira. Turabakengurukiye cyane kuri iri teka ridasanzwe mwaduteye kuzoshobora kubwira amakungu aho bari umwe wese muco bahuye ngo yiyegeranye, mbere twese uko kurekuriranira no gusubiza hamwe, gutanga umwizero ku barundi bose, abari hanze bashobore kuza duhurire muri iki gihugu c'amavukiro, muri ekleziya mawe wacu. Murakoze cyane. Kiganiro cari kiremeshejwe na jewe Siriro Sindayizeruka ku bwa Radio Maria Burundi. Tubakengurukire mwebwe mwese mwagikurikiye, mbere tubahe ikaze no mu bindi biganiro bizokurikira, na yahandiho mubande mukurikira n'ibindi biganiro bica kuri Radio Maria Burundi. Muhejeje kumviriza ikiganiro twuzuzanye. Ni ikiganiro mutegurirwa n'umuryango w'abuzurizamana, mukagishikirizwa na Radio Maria Burundi.